rutonde navuze turaza kuvuga Pamoja Festival y'uyu mwaka kuko si irya mbere itanguye tugeze kuri edition ya 11 ducelebre imyaka 10 Pamoja Festival itanguye gukora ibikorwa vyayo. Pastor Jeff araza kutuyagira mu majambo magufi les débuts ngene vyatanguye ivyiza n'ama challenge yahuye nayo. Turaza aussi kuvuga kuvyiteze kuri celebration y'imyaka 10 tubashimira kandi ko mwashobotse kuboneka. Ibindi turaza kwivuga buhoro buhoro. Karibu. Murakoze kandi ndabashimiye cyane mwatwaye akanya kuja ngaha mukataramana guteramana. Ikirundi cyo wanje ni sishinshi cyane ngiye kugerageza. So Pamoja intanguro yayo yavuye nyene kuraba ingene turasho gufasha ugwaruka sugwaruka gusa uburundi n'abarundi si mu Burundi gusa muri Afrika abantu gukoresha ingabire zabo Imana yabahaye. Ijambo Pamoja muriyumva ni ijambo ry'Igiswahili ivana kufatana hamwe. Aba artiste batandukanye ingabire zitandukanye n'amashira hamwe atandukanye kutamira nyene tugire gute Pamoja. Pamoja ni celebration, celebrating ingabire, celebrating Imana, celebrating abantu bakizwa, celebrating n'ibihugu Imana yatuhaye. Twatanguye 2015 hafi ya twahejeje twayitanguye muri 2016. Haruho nyene ibintu bitameze neza but twewe taravuze nishobora kuguma mu ibi bintu reka tuhamagara abantu tuje tutarame. Main reason twatanguye no kuhimbaza Imana. Kuhimbaza Imana mu style zitandukanye, many expressions of worship, hip hop, slow, reggae, raga, dance, craft, anything that can be expressed. Ikintu cyose umuntu ashobora expressinga kuhimbaza Imana. Namwe abajournalist muko murahimbaza Imana mu bikorwa murimo. Abandi yarabahaye ingabire zo kuririmba, ndabona kuririmba niko kugaragara cyane batariho ingabire zitandukanye zerekenye kwibi bikorwa tukora. Abantu bacapa, abantu bagira graphics design, ibyo byose ni kuhimbaza Imana. So twebwe kategori yacu ni cyane gufasha ugwaruka itaraze wabo ziboneke ahantu hagaragara. Si ugwaruka gusa, wabunye population yo mu Burundi aba 75% bari under the age of 25. Ba turi gihugu cy'abantu not batoya but y'abajene. So population y'igihugu n'abajene gusa kandi tegeza kubafasha. So iyi ni opportunity ya platform twacizeho gufasha abajene uhimbaza Imana n'abantu kwakira akakiza. Ndazi muri history y'Eglise kunezerwa si ibintu bacira mu ndani. Abakiza babuze kunezera barabona n'ibintu bibi. Batwasomye Biblia muri Psalms 150. Imana iravuga mutambe, muvuga impundu, munezewe Imana. So no kunezera nako ni kintu nacyo kihimbaza Imana. Imana nihimbaza gusa mushavuye musenga birebire. Oya, Imana irahimbaza mu byose tukora. Iyo ni nyumbiro ya Pamoja Festival kandi n'uyu mwaka twayizanye ku celebrating indoto. Ufise indoto yawe, ufise indoto Imana yakuhaye. Ndio gituma tusomba muri Joel Biblia ivuga Imana izosuka umwemu ku bantu biwe. Abajene bazogira what is the difference between ingerekwa? Abajene bazogira ingerekwa, abatama bazogira indoto. Kandi nibaza turi mu ibi bihe kandi no kwinkarijinga umujene wese ari hanze cyangwa ufise indoto Imana yakuhaye ikoreshe kuhimbaza Imana. Aba bose mubona nga bafite ingabire zitandukanye. Uyu ni umuorganisateur kana akorana n'ishira hamwe itwa Mirego yarakarakoresha ingabire yiwe. Ni muririmbi ni mu mama kandi n'umu stylist nawe. Uyu nawe ni muririmbi kandi arafise n'ibintu akora. Aba nabo n'abashitsi bacu bavuye muri Kongo barafise ingabire zitandukanye. Abandi ni ba stylist, abandi ni ba photographer. So Imana nusho kumukira muri box imwe. So kuhimbaza Imana sindirimbo gusa. Nijo gituma Pamoja nihagaze ku artiste bo benyene, ihagaze ku ba creatives bose. No mu journalist no mu creative. Nijo gituma kenshi waje kuri Pamoja urabona umwana ari karakina, urabona mu photographer ari karagira, urabona ari karacapa. So nuku celebrating Imana yatuhaye n'ingabire yatuhaye. Kandi
akanovera batuta akanovera no kubona abantu bakijije bakakira Yesu Kristo mu mwami no mukizwa no kurabaye uyu umuntu afise ngabiri yari inyegeje naye ekajya kumugaragaro so turabishimira Imana cyane gose. Last year twarabagiriye branding nziza cyane twarazanye Rehema kuva muri Tanzania kuva mbere twari turonse mu artist kuva muri Tanzania ubu ndashaka murindire nyene creativity ya timu Mirego n'abandi ba artist bagiye kuza but ijambo nyamukuru riguma ryarindi ubugingo butakira Yesu Kristo kandi nisho kumuheza. So dazi abajournalist kenshi baratubaza nibyahe bishasha muze program ni shasha n'aba artist ni bashasha haro aba artist mutari mwabona bavuye Brandly nimumuzi ndaza move nawe yaje muri Congo havuye abantu nibishasha Gift nawe ni mushasha kuri Pamoja tuguma tushaka kushirikira n'abakenyezi muri industry aba danseri ingoma so man I'm very excited. I don't know how to say it. Me umubyeyi umupapa arindiriye umwana nuzi azovuka gute baturazi azovayo ari mwana mwiza